Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri iki kiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Ingingo y'ijana na 68 y'ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi iravuga ko Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zikorana uko amezi 6 arangiye kugira ngo zigenzure ingene imigambi ya leta iriko irashirwa mu ngiro. Kugira rero zishobore kugenzura ingene iyo migambi ya leta iriko irashirwa mu ngiro, bisigura ko zibanza kuyishikirizwa zikayibona kugira ngo zizogenzure ico zabanje kubona. Ni muri iyo ntumbero ku munsi wa mbere igenekerezo rya 30 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2023 imbere y'Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka zikoraniye hamwe, umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca yararamutse ashikiriza imigambi izorangurwa na leta hakoreshejwe uburyo bwategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 année budgétaire 2023-2024. Iyo migambi leta izorangura ikaba yisunga indinganizo nshasha yo gutanga uburyo bufatiye ku musaruro, ivyo bita budget programme mu rurimi rw'igifaransa, hamwe n'indinganizo y'ibikorwa vya leta vyose mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika muri 2027 PND 2018-2027. Imigambi mikuru rero izorangurwa ihagaze ku bisata vya politike, ubutunzi, uburimyi n'ubworozi, intwari ibereye, inyubako za leta, imibano n'ibindi. Turamutse tuza ngaho imbere y'abanyakubaho batowe n'abene igihugu kugira ngo tubashikirize ibikorwa leta izorangura. Nkuko babishikirije rero nibaza ko atagishasha nza kuzana, ivyo ngire mvuge ngaha byinshi mwarabiciyemo nimwe mwabitoye igihe mwatora budget programme, kuko iyo myaka iheze tukiri muco bita budget moyen, nivyo mwatora robije yose iri hamwe, ni mwatora ibikorwa tuzokora, mugabo kuri iyi budget programme mwatoye amafaranga ariko n'amaprogramme. Jewe rero ivyo nza kubashikiriza ngaha ni ibintu muzi, uretse gusa ko nkeka ari uko nza kubishikiriza mu ncamake n'ahandi ho byose nta gishasha na kimwe nazanye, byose nivyo mwatoye ngaha. Nce mpera kuri domaine politique. Muri domaine politique ncandaza guhera kuri axe igira 13 ya Plan National de Développement 2018-2027 ivuga ibijanye n'intwari ibereye, aho twihaye igikorwa kijanye assurer la gouvernance de la politique publique ministérielle, tugaca twiha igikorwa twokora kijanye no kubaka amabiro y'abajejwe intwaro mu makomine, mu mazone no ku mitumba. Ivyo tukazobikorera mu gihugu cose. Ikindi gikorwa twihaye, murambabarira amafaranga seza kuri Rwanda yagarukako, ikindi gikorwa twihaye ni promouvoir la viabilité des collectivités territoriales et le développement local. Iki nacyo tukazogikora tugirageje gukurikirana ibikorwa by'amaproje y'amakoperative, naho nyene akaba ari mu gihugu cose. Ahanyene kandi twariyemeje kugura ifumbire ijanye no gufumbira icayi hamwe n'ikawa ingana n'amatone 2,235. Iyi fumbire nayo ikaba imaze gushika. Ikindi twiyemeje ni la mise en place définitive de 40 500 plans d'eau par milliard, oui,
zizoterwa ku mahegitari 500. Izi nazo ababijejwe akaba ariko barabikora kugira abenegihugu bashobore kuronka imbuto z'ibigazi. Ikindi twiyemeje muri iyi domene no kugura imiti ijamwe no gukinga ubukoko. Ibi navyo nyene twibaza neza yuko biriko birakogwa. Kuri axe nyene amélioration de l'accès de la population à l'eau potable, bijanye n'amazi meza, twariyemeje yuko d'exécuter des extensions à eau potable dans le quartier de Nyabugete ya kane ningahi Bujumbura. Twiyemeza kandi yuko que nous allons acquérir 15 000 compteurs à eau pour le nouveau raccordement et pour le remplacement. Abashingamateka n'abakenguzamateka bakoranye bakaba barakiriye iyo migambi, ariko basaba ko ivyegeranyo nk'ivyo vyoja birabashikira ku gihe atagucererwa. Baciye bagira ko bamenyesha ko iruhande yo kugenzura ivyo leta yaranguye mu vyegeranyo vyo ku mpapuro, ubu bagiye kuja barishikira ku rubuga kugira ngo bagenzure vy'ukuri kw'imvuga ijana n'ingiro. Mu ntumbero yo guteza imbere imigenderanire hagati y'Inama Nshingamateka y'u Burundi n'izindi nzego zo mu makungu, umukuru w'Inama Nshingamateka Nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe yarafashe urugendo ku muhingamo wo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 30 Gitugutu uyu mwaka wa 2023 yerekeza igihugu c'Ubuhindi. Akaba yagiye nk'umutumire w'iteka mu ikoraniro mpuzamakungu ry'abakuru b'amasentare ntahinyuzwa, ahazokwigirwa kandi ibijanye n'agateka k'abana. Iyo nama ikazokwitabwa n'abantu benshi cyane bava ku migabane 5 y'isi. Tugiye gufata urugendo tuja mu gihugu c'Ubuhindi, aho hazoba inama y'abantu benshi cyane. Bakunze kuvuga ngo ni inama y'isi yose, kuko batumira abantu bo ku isi yose. Koko igihe naherukayo mu 2018 naho yari inama yavuga ibintu bijanye ngo ni inama nshingamateka y'isi. Iyo nama nshingamateka y'isi rero bakaba bari bayihamagayemwo abana bava bitwa yuko baserukira ibihugu byo kwisi vya Afrika, vya Aziya, vya Buraya, za Amerika. None abo bana bagakora nka kurya abashingamateka bakora. Bose abana bariko baravuga ibibazo, batanga ibibazo biba mu bihugu vyabo. N'u Burundi twasanze hari wabuserukiye umwana. Rero n'ubu ni nkaco kimwe, nibaza ko ari ishusho y'ico gihe, ariko tuzosanga babiteguye, kuko bavuga yuko tugiye kwigira hamwe ibibazo by'abana ku isi, les droits des enfants ku isi. Bagashaka noneho kugira ngo ku isi yose bashobore kugira ikintu kimeze nk'intumbero imwe, yoshobora gukoreshwa, imbono imwe yoshobora gukoreshwa mu bintu bijanye n'agateka k'abana, haba mu bijanye n'ibi dusanzwe tuvuga ati agateka kazina muntu, bakavuga agateka k'abana, bakarekana amahoro, ngene amahoro ku isi, umutekano wo umeze, kugira ngo noneho babana bashobore gukoramwo bidegemvya kandi bashobora no kugira intererano batanga ku bibazo byo ku isi, na cyane cyane mu bijanye ni indero yabo n'iterambere ryabo, haba mu mico, mu bwenge, eka mu bintu byose biranga umuntu ameze neza. Ibyo rero nibyo tugiye kwiga. Nkuko biri mu ngingo y'Ijana na 79 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi,
Inama nshingamateka ikorana mu nama zisanzwe zitatu mu mwaka, inama imwe imwe ikamara amezi 3. Ni muri iyo ntumbero inyuma y'amezi 3 y'isasa risanzwe rya myandagaro uyu mwaka wa 2023, inama nshingamateka yarisozereye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 Gitugutu. Ibirori bikaba vyabereye mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe, birongowe na nyakubahwa umushingamateka Sabine Ntakarutimana, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka. Kw'izina rya Niteka, umukuru w'inama nshingamateka yari mu rugendo rw'akazi mu gihugu c'Ubuhindi. Mw'ijambo yashikirije, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarakeje ba nyakubahwa abashingamateka ku bikorwa baranguye muri ico kiringo kirangiye, aho ni nko gutora amabwirizwa, guserukira abenegihugu, kugenzura ibikorwa vya leta n'ibindi. Ku vyerekeye gutora amabwirizwa, inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro z'amabwirizwa atandukanye arizo zizi. S'agissant du vote des lois, l'Assemblée nationale a analysé et adopté les projets de loi suivants. Ku bijanye no gutora amabwirizwa, inama nshingamateka y'u Burundi yarize yongera iremeza integuro z'amabwirizwa zikurikira: integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yatewe ko igikumu hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Maldives mu vyo gukuraho impapuro z'inzira ku benegihugu b'ivyo bihugu ko ari bibiri, integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yatewe ko igikumu hagati y'igihugu c'u Burundi hamwe n'igihugu ca Qatar concernant la réglementation de l'emploi des travailleurs burundais dans l'état du Qatar. Le projet de loi portant ratification mu bijanye no guhanahana abakozi, integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yatewe ko igikumu mu bijanye no gukorera mu kiyaya c'uruzi Nil, integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yatewe ko igikumu mu gufashanya mu vya gisirikare hamwe no mu vy'ubuhinga yatewe ko igikumu hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Burusiya, integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yatewe ko igikumu mu bijanye n'uturusho hamwe n'ubudahangarwa ku kigega c'isi kijejwe kugwanya sida, igituntu hamwe na malaria. Inama nshingamateka y'u Burundi yarize yongera iremeza impanyanyuro zarungitswe n'inama nkenguzamateka kuri izo nteguro z'amabwirizwa twavuze aho haruguru. Inama nshingamateka y'u Burundi yarize yongera iremeza ubugira kabiri integuro y'ibwirizwa yunganira ibwirizwa shingiro inomero 1 agakwego ubusa 8 yo kuwa 17 Ntwarante 2005 rishiraho igitabo cerekana intunganyo n'ububasha bw'ubucamanza mu Burundi. 17 mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire. Ku bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta muri iki kiringo c'isasa risanzwe rya myandagaro kirangiye, inama nshingamateka yarakiriye mu nama ya bose abashikiranganji batandukanye, aho bishuye ku bibazo vy'abaserukira bene gihugu bijanye n'ubuzima bw'igihugu, aho twovuga nk'ibijanye n'ikena hamwe n'iduga ry'ibiciro vya bimwe bimwe mu vyankenerwa mu buzima bw'abene gihugu. Sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, ku bijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka yarakiriye mu nama ya bose inyishu ku bibazo vyunganirwa vyashikirijwe abagize leta. Gutyo umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yarishuye ku bibazo vyari biraje ishinga abashingamateka ku bijanye n'intambwe mu kuraranisha integuro z'inyigisho ufatiye ku vyo igihugu gishira imbere, cane cane ku vyerekeye igisata c'ubutare. Vyongeye yaragarutse arishura no ku bibazo bijanye n'icegeranyo c'isuzuma ku bushobozi n'ikoreshwa neza amafaranga leta yahaye ubwo bushikiranganji. Cyashikirijwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta mu kiringo c'umwaka wa 2019 ushira w'ibihumbi 2020 hamwe no mu kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023.
umushikiranganje ajejwe ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi yarishuye ku bibazo vyunganirwa ku bijanye n'ikena ry'ibintu nkenerwa cane mu buzima nk'isukari, igitoro hamwe n'isima. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kurwanya sida yaraje gutanga umuco ku bijanye n'icegeranyo cikwije kwisuzumwa ryakozwe ku kungene ibitaro bikuru vya Muyinga, Muramvya, Cibitoki na Rumonge bikora. Cyakozwe na sentare ijeje gucungera amatungo ya leta muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2023 hamwe n'abaganga b'abarundi bahurumbira kuja kurondera akazi mu mahanga. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano nawe yaraje kwishura ku bibazo vy'abashingamateka ku bijanye n'icegeranyo c'ingene komine Giheta ikoresha amafaranga ya leta cyatanzwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2023. Umushikiranganje ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi nawe yaje gutanga umuco ku bijanye n'icegeranyo kirimwo uko basanze ubwo bushikiranganje bukoresha amafaranga bwahawe na leta cyatanzwe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta mu biringo vyo mu mwaka wa 2019 ushira uwa 2020 hamwe no mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira uwa 2023. Umushikiranganje ajejwe ubutunzi, ikigega ca leta no gutunganya ubutunzi mu bijanye n'igihugu nawe yaraje kwishura ku bibazo by'abashingamateka ku cegeranyo cerekana uko amafaranga ya leta yakoreshejwe mu gice ca kabiri n'ica gatatu c'umwaka wa 2022 ushira uwa 2023 cashikirijwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta. Ku rundi ruhande, imigwi ibiri yamaho mu nama nshingamateka, umwe mu vyo ujejwe harimwo uburimyi, uwundi mu vyo ujejwe harimwo ibijanye n'imibano, barishikiye ku kivi muri meri ya Bujumbura. Intumbero yari iyo gusuzuma ko itegeko rigenga ubuhinga bwo gupima ubuziranenge hamwe n'itegeko rishinga itunganywa ry'amazu adandaza imiti farumasi n'imiti ikoreshwa n'abantu ririko rirakurikizwa. Abashasha bane mu bagize leta baheruka kugenwa bararahiriye kurangura ayo mabanga imbere ya nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zikoraniye hamwe mu ngoro y'amakoraniro yo mu Kigobe. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoraniye hamwe zarashikirijwe kandi ivyegeranyo bibiri vya leta, kimwe cari cerekeye ishigwa mu ngiro ry'urutonde rw'ibikorwa bitegekanijwe kurangurwa mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2022 ushira uwa 2023 n'uburyo bukoreshwa. Ikindi naco kikavuga imigambi nyamukuru n'urutonde rw'ibikorwa n'uburyo itwara ku mwaka ku mafaranga leta itegekanya mu mwaka wa 2023 ushira uwa 2024. Ikindi nuko inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoraniye hamwe zarakurikiranye icegeranyo c'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha severe ku bijanye naho ugejeje ibikorwa vyawo. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zihejeje gukurikirana ico cegeranyo zikaba zaciye zisohora itangazo. Cette activité a été sanctionnée par une déclaration solennelle du Parlement. Kubijanye naho no guserukira bene gihugu, abashingamateka baragendeye abene gihugu mu ntara zose z'igihugu kugira ngo baganire nabo bumve ico bagona bongere babatera intege mu bikorwa vy'iterambere. Sur le plan de la représentation du peuple, plusieurs descentes sur terrain ont été organisées dans l'objectif d'écouter et de soutenir la kuvyerekeye guserukira abene gihugu. Ingendo nyinshi zaratunganijwe mu ntumbero yo kumviriza no gushigikira abene gihugu mu bikorwa vyabo vya misi yose. Abagize ibiro vy'inama nshingamateka baragendeye intara za Bujumbura, Cankuzo, Cibitoki, Kayanza, Karusi, Kirundo hamwe na Muramvya.
mu bikorwa vy'iterambere rusange vyatunganijwe hararanguwe ibitari bike. Ivyo bikorwa vyari ivyo kwegeranya amabuye, gusibura imigende y'amazi, kuvanga isima n'umusenyi kugira hubakwe inkingi z'inyubakwa, hamwe no kugurura ibiro vy'abatowe ku mitumba vyubatswe n'abenegihugu bwabo. Muri ivyo bikorwa vy'iterambere rusange nyene, ibikorwa rusange biheze kaca kaba karyo ko guhimiriza abenegihugu mu vyerekeye kubumbatira amahoro n'umutekano, gutera ibiti bibana n'indimo, ivy'ihindagurika ry'ibihe, kurungika mw'ishure abana bose bageze kwiga, kugwanya urudandazwa rwo mu kinywabi, hamwe n'indinganizo nshasha z'imbibe z'igihugu. Kuri iki c'indinganizo nshasha y'imbibe z'igihugu, abagize ibiro vy'inama nshingamateka barishikiye mu makoraniro ya mbere y'abavukantara nshasha. Ont participé aux premières rencontres des ressortissants des futures provinces. L'Assemblée nationale n'a pas oublié de venir en aide aux démunis en leur octroyant une aide constituée de vivres et non-vivres ainsi que du matériel scolaire. Par ailleurs, Inama nshingamateka ntiyibagiye gufasha abatishoboye mu kubaronsa imfashanyo igizwe n'ibifungurwa n'ibikoresho vyo mu nzu hamwe n'ibikoresho vy'ishuri. Abashingamateka barifadikanije n'abenegihugu mu bikorane bitandukanye vy'amasengesho hamwe n'iminsi mikuru yo ku rwego rw'igihugu. Aha twovuga nko kwibuka imyaka 62 irangiye umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe, imyaka 30 irangiye incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye agandaguwe, guhimbaza umunsi mukuru wo gufatana mu nda, umunsi mukuru w'amakomine hamwe n'isabukuru y'akaranga. Haratunganijwe inama ya bose y'abagize ishirahamwe ry'abashingamateka n'abakozi b'inama nshingamateka Socodepan kugira barabire hamwe aho bateje ikivi bafatiye ku ntumbero bihaye yo kurima no korora. Iyo nama yari irongowe n'umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gelas Daniel Ndabirabe. La séance était rehaussée par le président de l'Assemblée nationale, très honorable Gelas Daniel Ndabirabe. D'une manière générale, la production a été bonne. La coopérative compte diversifier ses cultures. Muri rusangi umwimbu wagenze neza. Iyo koperative itegekanya kwijukira gutera ibiterwa bitandukanye kandi igaca iba mu bagwiza imbuto b'ibiraya. Tuboneyeho akaryo ko guhamagarira abenegihugu gukurikiza ako karorero kuko intumbero ariyo kongereza umwimbu. Ibiro vy'inama nshingamateka vyaratunganije kandi inama kugira ngo imenyeshe abakozi bose ingene ico kigo gitunganijwe ukundi gushasha. Mu vyerekeye imigenderanire y'amanama nshingamateka, intumwa z'inama nshingamateka zaritabiriye amanama atandukanye, aho twovuga inama igira 147 y'ishirahamwe ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'izindi nama bijanye zabereye muri Angola, amanama ategekanijwe n'amategeko y'urunani rw'amanama nshingamateka na nkenguzamateka yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko FPCRGL yabereye muri Uganda no muri Tanzania. Inama igira 9 y'ihuriro ry'ugwaruka rwo mu nama nshingamateka yabereye muri Vietnam. Urugendo rw'abashingamateka rwo guhanahana amakuru ku ngorane ziri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yabereye mu Rwanda, hamwe n'amahuriro y'amanama y'abashingamateka na nkenguzamateka PAP yabereye muri Chad no muri Ethiopia. Inama nshingamateka ntiyibagiye kwitabira amanama aca ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe n'amanama yo guhanahana amakuru n'ubumenyi yatunganijwe n'ihuriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka. Information et de partage de connaissances organisée par l'Union interparlementaire. Inama nshingamateka irakurikiranira hafi kandi ubuzima bw'igihugu muri rusangi, ahishima leta ku ndinganizo nshasha yo kugabanya intara z'igihugu zikava ku 18 zikaja kuri 5 kuko bituma imigambi y'iterambere vyoroha kuyegereza bene gihugu. Le nouveau découpage territorial du pays
est passé de 18 à 5 provinces. Une décision qui a été prise dans le but d'optimiser l'efficacité de l'administration publique et de faciliter la mise en place de politiques publiques cohérentes. Itunganywa rishasha ry'ukuntu igitigiri c'intara mu Burundi ryatumye tuva ku gitigiri c'intara 18 tukaja ku ntara zitanu. Iyo ngingo yafashwe kugira ngo inzego z'ubutegetsi zikore neza gusumba uko vyahora no korohereza ishigwa mu ngiro y'imigambi ya leta kandi ihuye n'ibibazo abenegihugu bafise. Inama Nshingamateka irakeje leta kuri ico gikorwa kandi ikaba iteye akama abenegihugu kugira ngo bamenyere ingene iyo ndinganizo nshasha imeze kandi baze basidukane n'iyonka mu gushira mu ngiro imigambi ya leta izorangurwa hisunzwe iyo ndinganizo nshasha ku neza y'abenegihugu bose. Vyongeye kandi Inama Nshingamateka irahimbawe nuko Uburundi bwatowe kuja mu nama nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu ijejwe agateka kazina muntu mu kiringo kiva mu mwaka w'ibihumbi 2024 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2026. Iryo torwa ni ikimenyetso c'uko Burundi bwijukiye guteza imbere no gukingira agateka kazina muntu. Ivyo bikaba bitumwa n'amategeko igihugu cacu cashizeho. Inama Nshingamateka ntikekeranya ko ubutungane kuri bose kandi bwigenga ari wo mushinge w'amahoro n'iterambere mu butunzi n'imibano. Ni nago rugamba dutegerezwa kugwana tudahengeshanya. Nitwaba dushaka kugwanya ukudahana ivyaha mu gihugu kuko kanatsinda haracibonekeza ukurya ibiturire n'akarenganyo kandi birababaje. Inama Nshingamateka iratewe agahinda n'ivyo bintu ikaba iteye akamo umuntu uwo ari we wese guharanira kuba intore no gukunda igihugu kugira ngo yame arazwa ishinga no gukorera inyungu no kugwanira ineza za bose. Vyongeye Inama Nshingamateka iribukije indongozi kuba intwararumuri mu gushira mu ngiro imigabo n'imigambi y'igihugu, kuba uturero twiza muri vyose no kugira imigambi itomoye kugira ngo bashikane abo barongoye kuri ya ntumbero y'igihugu aho Burundi kizoba ari igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka w'ibihumbi 2040 kikazoba giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Imbere yo kurangiza rino jambo twagomba kubamenyesha ko Inama Nshingamateka inezerejwe nuko amahoro n'umutekano bisasagaye mu gihugu cose, ikaba ihamagariye uwo ari we wese kubibumbatira. Kanatsinda amahoro n'umutekano si inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano zonyene zibifisemo uruhara, ahubwo bisaba ko hakomezwa ya nyabune. Nous ne saurions terminer notre allocution sans exprimer notre profonde reconnaissance. Ntitworangiza rino jambo tudashimiye bivuye ku mutima inshuti z'Inama Nshingamateka zaba iza hano mu gihugu canke izo mu mahanga ku ntererano zabo muri iki kiringo gisanzwe c'ibikorwa ca myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023. Turifurije banyakubahwa abashingamateka ikiruhuko ciza kize kibabere ico kumira amate, ariko kandi cane cane kize kibabere ico kwifatanya n'abene gihugu mu mirimo yabo ya misi yose. C'est sur ces mots que nous déclarons clos les travaux de la session parlementaire. Ni kuri aya majambo tumenyesheje icese ko ibikorwa vy'ikiringo gisanzwe ca myandagaro birangiye. Une excellente journée de travail. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe n'abatumire batandukanye, abashikiranganji bagize leta y'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mu Burundi, abari baje baserukira inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abandi. Aha hakaba ari naho turangirije kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye. Imana ibahezagire.